Ndiniteka n'umunezero ntangere by'ugusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV munesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro bavyakorewe amatohoza ndabahe kaza ro makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iyi saha hamwe babanyi duhorana makuru n'ibiganiro tubashikiriza haba muri politike haba mu iperereza haba mu nkino haba mu gateka kazi na muntu haba mu makungu ndetse n'amakuru abari ko ravugwa ngaha mu kibano ndabahe kaza romwe babanyi duhorana makuru n'ibiganiro wewe utarafyonda sabone cyangwa partage bivanye n'ururimi ukoresha reka ndakwibutsa ubanze ufyonde ko kugira uzura buwambere kubona makuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imonesha kuri mwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza ndagwaye kaze rero we mubanyi we cuti mujyango duhorana makuru n'ibiganiro tugira tugushikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV dore rero zimwe mu nkuru amakuru yacu ari buze kwibanda ko muri iyi saha nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agendeye mugenzi we w'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ingingo z'umunezero zirafashwe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ko imipaka yongera kugururwa na cyane kuri ubu rero ingingo irafashwe umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi wo ku Kanyaru ukaba uruguruwe n'ingingo rero ifashwe n'abakuru b'ibihugu vyomi kuri uyu rero wa 20 ntwarane 2025 ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaga umutumiro mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame aho rero bari bahuriye ngaha Igitega aho rero bari bagiye kuganira hukungene umutekano w'ibihugu vyomi wosahirizwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yarugaye umupaka w'uhuza u Rwanda n'u Burundi umwaka wari wirenze kuri ubu rero bamaze kubona yuko ibihugu vyombi ari ibihugu bibanyi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeye gutumira mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame ngo bahurire Igitega muri ntare Rushatsi House ngo baganire kukungene umutekano ndetse n'imipaka yo kugururwa ku mpande zombi kuri ubu ngubu rero imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi na cyane uwo ku Kanyaru kuri ubu ngubu ukaba uruguruwe abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'u Rwanda ku mupaka kuri ubu ngubu bakaba bishimiye n'intekariro n'umunezero ntangire kuba imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yongeye kugururwa amakuru duhabwa n'amasoko yacu rero kubegereye ku mipaka baravuga ko kuri ubu ngubu imiduga haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'u Burundi kuri ubu ngubu imiduga iriko irajabuka ibihugu vyompi kuri ubu ngubu rero niteka n'umunezero ntangire kuba imipaka yongeye kugururwa ku bihugu vyompi kuri ubu ngubu rero abanyagihugu b'u Rwanda barishimye ndetse no ku banyagihugu b'u Burundi barishimye kuba imipaka y'impande zombi ku bihugu vyompi yoba yongeye kugururwa ibi kandi bibaye nyuma yuko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi na cyane akaba yari yugaye imipaka yagiriza u Rwanda ko rufatikanya n'umugwi twaje urwanisho wa RD Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi n'ingingo rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yafashe ndetse na cyane akaba yari yayifashe yisunze indi ngingo ivuga ko ngo u Rwanda rwo barucumbikiye abansi b'u Burundi na cyane abari barasize bagize uruhara muri kudeta yari yakorewe wari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza Perezida rero Evariste Ndayishimiye akaba yari yugaye imipaka ngo mu rwego rwo kugira ngo abandanye acungera umutekano w'igihugu ciwe cy'u Burundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi kuri ubu rero ingingo ntangire zirafashwe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri ntare Rushatsi House bafashe ingingo zuko imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yakongera ikugururwa kugira ngo abanyagihugu b'u Rwanda ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi babandanye bagenderanira haba mu buhahirane ndetse no mu migenderanire n'ibindi byose byankenerwa abanyagihugu b'u Rwanda n'u Burundi bahoraga barahana hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi nkuko vyamye kubasokuru b'u Rwanda ndetse n'abo Burundi Perezida w'u Rwanda rero Paul Kagame yari yagendeye mugenzi w'u Burundi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 ntwarane 2025 aho rero yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we w'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye aciye afata ingingo nk'umugabo yemeye ko imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yose yugururwa maze ibihugu bikabandanya bigenderanira Tubandanirize amakuru kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi mu ntara ya Muyinga biravuga ko nta modoka zo mu bwoko bwa Probox zirekuriye gupakira intete z'ibigori izikura mu giteranyi izijana ahandi hatandukanye imodoka nini nizo zirekuriwe gupakira intete z'ibigori n'ibindi bifungurwa
noneho zifise uruhusha rwatanzwe na buramatari w'intara ya Muyinga. Izo ni zimwe mu ngingo zafashwe muri komine Giteranyi n'ahandi hegereye urubibe hagati y'u Burundi ndetse na Tanzania. Imbere y'izo ngingo kandi abadandaza basohora intete z'ibigori mu gihugu ca Tanzania bakagurisha ikiro ku mashiringi 650 angana n'amafaranga 2000 by'amafaranga y'amarundi. Hambavu y'ibyo rero ngo hari n'abazunguruka bagaca muri Tanzania bagaca bashora umwimbu wabo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nk'uko bishikirizwa n'abajejwe intwaro ngaha mu gihugu. Abandi bikika ngo mukiza ngo ni abarimyi bo muri zone Murama n'ahandi hegereye urubibe rwa Tanzania. Iyo ngo bimbuye bajabukana umwimbu wabo bitwa ngo ko bagemuriye imiryango yabo iba mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Hagati aho rero musanteri wa komine Muyinga twayaze kuri uyu wa 19 Ntwarante 2025 avuga ko abo bantu bagoye ngo kubagwanya, ariko ngo fraude muri rusange ngo yoba yaraviriwe ko hasi. Ahmed Misago musanteri wa komine Muyinga akagabisha umwe wese ngo yohirahira ko afatanywe fraude azohanwa hisunzwe amategeko. Tubandarije amakuru yacu n'ubundi kuri ko biravugwa mu Burundi mu ntara ya Cibitoke. Abantu babiri bariko barajabuka barapfuye bahitanywe n'uruzi, aho ni muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Aho rero abantu babiri bari batashe bavuye kurima igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, niho rero batwarwa n'uruzi kaburantwa baca baragira ko barapfa. Nk'uko ababanyi babivuga ngo byose byavuye ku mvura yaguye ku muhingamo wo kuri wa 18 Ntwarante 2025 yatumye ndetse uruzi rwuzura niko guhitana abantu. Abashikiwe n'ivyo vyago rero harimwo umugabo w'imyaka 43 ngo bari bajabutse ku mutumba wa Kabondo bavuye kurima, niho basanga urwo ruzi rwuzuye bagerageje kujabuka ruca rurabahitana. Tubandanirije n'ubundi amakuru yacu mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi ngo kumvikanisha abatwaje inda zishushu n'abazitwaje vyasubiye kwibonekeza. Aho rero biheruka kuvugwa ni ku mutumba ni komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Aho rero umugabo afise imyaka 40 akaba n'umwigisha ku ishure rikuru rimwe muri yari Ikiremba biravuga ko yoba yaratwaje inda umukobwa w'imyaka 15. Umukobwa ngo yarabwiye abagenzi biwe ndetse n'umuryango wiwe uwamuteye iyo mbanyi. Niho ngo kuwa 27 ukwezi kwa mbere 2025 umukobwa yitura ikigo c'iterambere ry'ingo n'imiryango. Abo nabo baca barungika uwo mukobwa kwitura inyamiramabi. Uwo mukobwa ashikiriye abo yari yituye niho ngo yabwiye wa mwigisha yaca amufumbatisha akantu. Umwigeme utanka aca abwira inyamiramabi ko ngo yihenze uwamutwaje iyo nda atari uwo yari yarengukije imbere y'inyamiramabi. nk'uko dosiye iba nuko nyene iyo dosiye iba irahagaze. Ababa hafi Ikiremba baremeza kandi ko uwo mukobwa n'umwigisha ngo bagendanye akanya gakwiye, kandi ngo ntibategera igituma mukobwa ntibatahura igituma uwo mukobwa yahinduye imvo mu kanya gatoya. Muri Fenadebu mu ntara ya Ngozi bavuga ko ivyemezo ko uwo mugabo ari we yatwaje inda uwo mwana w'umukobwa ngo kandi biragaragara, ahubwo ngo inyamiramabi ngo zotohoza neza ku nyungu y'uwo mwana ndetse n'uwo mwigeme. Bakaba rero bibutsa kandi ko kumvikanisha uwashurashuje umwana canke uwukuze ku nguvu n'uwakorewe icaha ngo bitarekuriwe n'amategeko.
Bibutsa kandi ko wagiwe n'ico caha ahanishwa umuryango ahanishwa umunyororo uri hagati y'imyaka 5 na 10 agatanga ndetse n'amande cyangwa se ihadabu iri hagati y'ibihumbi 50 n'amafaranga ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Tubandanirize amakuru yacu kubiriko biravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu witwaje urwanisho wa M23 utera ufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane muri Kivu y'ubumanuko ndetse n'ahandi hatandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu rero umuhari witwaje urwanisho wa M23 biravuga ko wafashe ikindi gisagara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko tubisanga mu kinyamakuru BBC, ikinyamakuru kivuga ko amakuru atari make yemeza ko abarwanyi ba M23 binjiye mu gace ka Walikale Centre. Aga gace kandi kakaba gasanzwe ari igisagara gikuru muri territoire ya Walikale y'intara ya Kivu ya ruguru. Amakuru dukesha ki BBC kandi aravuga ko Walikale Centre ariho hambere ngo kuri kure mu burengerazuba umuhari wa M23 ushoboye kugera kuva utanguye gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Fisto Misona Tabashire asanzwe arongoye ishiramwe riharanira inyungu za politike i Walikale yabwiye BBC ko yavuze ko ngo biracaguranye kwemeza uwugenzura akakanya gisagara ca Walikale. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu kandi n'amatwi adusumira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo avuga ko kuwa gatatu mwijoro no mu gitondo c'uyu munsi muri iki gisagara ca Walikale humvikanye amasasu menshi cyane. Amakuru kandi duhabwa n'amasoko yacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abandanya avuga ko uyu mugabo yagerageje kuvugana n'uruhande amasoko yacu nyene yagerageje kuvugana n'uruhande rw'ingabo za leta y'umugwi wa M23 ndetse n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko bikaba bitaragira ico bivuyemwo kugeza kuri uyu mwanya. Amakuru kandi abandanya yemeza kandi ko yashoboye kubona amasanamu yerekana ko bamwe mu barwanyi ba M23 bari mu gisagara ca Walikale Centre mu masanganzira y'ibarabara RN3 uva ibukavu uja ikisangani n'ibarabara ndetse niva igoma rigaca imasisi kugera muri Walikale Centre. Ishiramwe mpuzamakungu ONU muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi byagiriza leta y'u Rwanda gufasha umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 gusa iyi ningingo leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse uyu mugwi wa FDLR unavugamo na bamwe mu basize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Kandi iyi ningingo igaruka ko na raporo y'impuguke za ONU naho nazo zigaragaza ko igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gifatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR mu kuroza intwaro ndetse n'ibipfungurwa n'impuzu za gisoda ndetse n'ibindi byose byankenerwa uyu mugwi witwaje ibigwanisho wa FDLR ukenera kugira ngo ufashe igisoda cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Mu yandi makuru kandi nuko kuri ubu ngubu nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu ngubu umutekano woba utifashe neza na cane ko umugwi wa M23 nyene utera ufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biruko mu gihe ingabo za SADC zari zoherejwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu minsi iheze. Bimwe mu bihugu biri muri iri shirahamwe rya SADC byamaze gufata ingingo yo gukura abasirikare babo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hararangwa gusa ingabo z'igihugu c'u Burundi FDNB nizo ziko zirafatikanya n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23.